nariko ndabandanya ku kindi gisata igisirikare ivyo kirangura bijanye n'iterambere ry'igihugu. Ndabona mu bashitsi n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa arashitse ahejeje kudushikamwo, turamuhaye ikaze. Igisirikare mu nyigisho gitunganya kirafasha no mu bindi bikorwa. Nobabwira hariho amashuri yigisha ubumenyi ubuhinga ku buryo ubuye dufise n'ikigo citwa RMC Régime de Construction kirubaka mbere aho cubatse ntibanahamena badakoresheje bya bisasu bita amadinamite. Iyo RMC ifatanya n'ikindi gisata kitwa Génie Travaux, ni kambi mu bihumbi 2007 dushitse mu gihugu ca Somalia. Je ndi mu bambere bagiyeyo, basanze ari igisirikare cy'u Burundi gifise citunganize neza, gifise aba ingénieur bubaka, barubatse rero ibintu bikomeye, amazu n'ibiki. Baca bagira bati hambavu y'ukugwana y'ukurasa mwe murazi kubaka, tutimushima twubaka ibikomeye bimwe bimenwa n'ibisasu bita amadinamite gusa. Rero n'ibiraro barabikora, bakaba bamaze gukora ibiraro bitari bike, n'amazu barayubaka, abakeneye barabafasha bakubaka, n'ubuhinga barabuzi. Iyo rero bayita Génie Travaux, ifatanya na Régime de Construction, irimo aba engineer b'intwazangabo n'abandi basirikare baronka inyigisho mu bisata mu mashuri. Hariho iyo bita MMA École de Métiers de Muzinda, hakaba n'iyindi shuri itegura abasirikare b'ibisongezi b'intwazangabo mu ntwaramiheto Ibururi. Nabo nyene bariga ivyigwa bijanye n'ubwo buhinga, ugasanga bimeze neza. Hambavu y'ivyo byose mvuze, inyigisho ntizigarukira ngaho, kuko abakoroni bavuga ngo nta murundi yoba umusoda. Bahora bakashira no mu karirimbo, sinzi ko hari ukibuka, ngo kera ngo bahora bavuga ngo nta murundi yoba umusoda, mugu no munsi ngo nibaze birabiri. Rero hariho ishuri itunganije kwigisha intwazangabo, ndazi bose benshi ko bayizi, ni ishuri kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto ISCAM. Yakira abasirikare nako ugwaruka imikangara ihejeje amashuri yisumbuye, kandi bafise amanota meza n'uburenganzira bwo kubandanya kwiga amashuri ya kaminuza y'u Burundi cyane cyane. Aho rero inyigisho ziratunganywa zikigishwa neza n'intwazangabo za kabuhariwe mu kwigisha, mbere zanonosoye n'ivyigwa vyabo, haba mu gihugu cacu canke mu bihugu byo hanze. Gushika ubu turafise n'abigisha bafise impamyabushobozi bwa doctora, master, hamwe n'ibindi byose bisabwa kugira ngo bashobore gutunganya ivyigwa muri ico gisata. Hambavu y'iyo shuri yakira imikangara, haratunganya n'ibindi bisata vyigisha abasirikare intwazangabo zikuze, guhera ku bafise ipete ya major. Abo ni École de Commandement Compagnie itunganijwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ahahora ikambi y'aba parachutiste. Urundi rwego rukurirwa, hariho yindi shuri yitwa École de Commandement Bataillon SBM, nayo itunganijwe muri ico kibanza nyene muga mu kindi kigo, koko nini haragutse, igatunganya abasirikare kugira bashobore gutunganya ibikorwa vya état-major, bashobore gupanga akarere, gupanga intambara canke kuzimya umuriro w'intambara mu gihe zadutse. Bariga rero, iyo mubonye babikora, si ukuvuga yuko biva mu mitwe canke mu gupfumura, oya, bariga bakicara, kuko
ivyugo bitunganije ku mezi 6 n'amezi 10. Hayo rero n'ayandi mashuri y'ikirenga bita ESCEM, École de commandement d'état-major, iyo niyo ibicocoro hajayo abarietena colonel ugasanga n'abakolonel, kandi ayo mashuri rero utayamenye canke utayize ico benshi bakunda kwitega uno munsi, twebwe twitega uno munsi nako babironse abagezweko kunguruzwa ipete utamenye ntacubaza, ubanza kwiga ukamenya ukaronka amanota menshi, kuko amapete sukwambika sibisharizo, yerekana yuko ushoboye akazi, ushoboye igikorwa, nukuvuga ubanza kumenya ivyigwa hanyuma ukagenda kuri terrain bakakwihweza ingene ukora. Uwo muzobona rero afise nyinshi aba yakoze vyinshi kandi aba yamenye vyinshi. None rero mu generale baratuza murakoze cyane, muraca kubandanya mukanya. Muri kano kanya ndabona umubawa cyane umushikiranganje wa mbere, umushikiranganje wa mbere bamwe bita bashikirangoma kera, ubu n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi arashitse. Mukanya tubasabe mu abari mu bwogamo bw'iteka n'abari mu bwogamo hariya hirya hose, ndabona ikibuga cyamaze kuzura, muhave muza kuvyaguruka, twakirane iteka igishika cinshi. Mubawa cyane umushikiranganje kubawa umushikiranganje wa mbere, tubasabe mu vyaguruke, mu mukomera amashi cyane, mu mukomera amashi. Mubawa cyane umushikiranganje wa mbere n'umutambukanye wewe barashitse. Karibu mzee waziri wa kwanza, karibu kwa uwanja hapa Intwari. Murabona ko abubawa batanguye gushika, n'ikimenyetso cy'uko mu kanya gato ibirori nyezina biza kuba bitanguye. Ndabamenyesha kandi yuko n'urongoye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kandi waraye wiyongeye ubutegetsi, nawe nyene ari ngaha, nari kumwe n'umutambukanye wiwe, ngira ngo mwamubonye hariya, ndabona agororotse cyane mengo somba n'abandi. Novuga kandi ko tous les diplomates et les organisations du système des Nations Unies accréditées au Burundi sont vraiment vivement répondu à l'invitation. Nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup pour avoir répondu massivement à l'invitation de la 63e anniversaire de l'indépendance dans notre pays. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les diplomates. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les représentants du système des Nations Unies. None rero mukanya turiteze n'ubundi mushitsi, mubandanye muhagaze kuko abubawa cyane baca hasi bakadugira hejuru kuko baguma dusumba, niko bimeze. Dusabe mu buhinga bw'ivyuma hariya akaririmbo ko guhayagiza intayo kwikukira yo baragashira ko buke buke mu kurindira ko mubaha wacu mushikiranganje wa mbere ashika avyagira akaririmbo. Duza volume this way.